abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi mukunzi kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rudasmanda Akiza nahi gutunganiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi mugenzanje Claudine Nibitanga aganira na Pasteur Asher niyo nizigiye aho bavugana ku mubano mwiza. Reka tubatege yombi. Kiganiro cuno musi mukaba muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga, nkaba rero ndi kumwe n'umutumire wacu uno musi agiye kutuganirira ku mubano mwiza canke kubana neza n'abandi. Reka rero ndamuhe ikaze baramutse yongere abidondore. Murakoze cyane kumpa kaze, ndaramukije abariko baradukurikirana. Nitwa Pasteur Asher niyo nizigiye, nkabanezerejwe no kubana namwe muri kino kiyago, kandi ndezera ko Imana iza kugira icibaganiriye biciye muri ibi biganiro, namwe nkaba ndabashimiye kuri aka kanya mu mpande. Murakoze cyane, turabahaye ikaze. Twamaze kubwira bariko baradukurikirana ko mugira mutuganirire ku mubano mwiza, aho turi haba mu mihana, haba kubuzi, aho tugendera hose haba hariho abandi bantu dukeneye kugiriranira umubano mwiza tukabana neza. None mbega ko bariko baradukurikirana, umuntu yumvise umubano mwiza yotahura iki? Umubano mwiza bisigura kubana mu budasa, kwemera no kwakira ubudasa buri hagati yanyu. Umubano mwiza ntusigura ko ivyiyumviro by'umwe arivyo abandi bose baca bemera canke ko bose basa. Harimo ubudasa, ariko muri ubwo budasa hakabaho kwakirana no kwemerana no kwirinda ikintu kiza kibabaza uyu canke uriya. Ahubwo umuntu akagira ishaka ryo gukora ibituma abandi mu kibano nabo bamererwa neza. Nivyo vyose ubishize hamwe nivyo twokwita umubano mwiza. Umubano mwiza, murakoze. Mwavuzemwo ikintu ubudasa. Hano umuntu wese ashobora kwiyumvira uko avyumva, ni naco gituma twagira ngo mudufashe. Mbega umuntu yumvise ngo ubudasa yotora mwiki? Ubudasa buhagaze kuri ukuntu umwe wese Imana yamugize uko ameze. Kandi washaka ubu budasa canke umubano mwiza turashobora no kubibona mu kuntu Imana nayo nyene imeze n'ingene ikora. Imana iri mu butatu. Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera, Imana Data sico kimwe. Imana Mpwemu Yera n'Imana Mwana baratandukanye. Hariho ubudasa hagati yabo. Mugabo uravye ingene Imana imwe rudende ikora muri ubwo butatu, usanga Imana Mwana irafise ikibanza, Imana Mpwemu Yera irafise ikibanza, Imana Data irafise ikibanza ciwe. Ndabizanye rero mu buzima bw'abantu, ubudasa bufatiye ku kuntu Imana umwe wese yamugize uko ameze. Hari habo yagize abagabo, bagira abagore, hari abagize bagufi, abandi bagira barebare, hari abafise ubumenyi kanaka, abandi basanga ntibabufise, hari abafise ivyiyumviro bimeze uku, abandi ugasanga bafise ibindi bimeze uku, abakunda ibi. Ubudasa ni iki kintu cose ugifatiye ko usanga abantu batandukanye. Hari ikosa rero abantu bakunda gukora. Si ku budasa bwose bumwe bumwe, aho bumva umenga kugira ngo mbane neza na naka ategeza kuba ameze uko. Tukagomba gutegeka abantu ko bamera kugira ngo umubano mwiza ushoboke. Fate nk'akarorero, ugiye ku mutumba kanaka canke muri quartier kanaka, uzosanga hari abantu basenga mu madini atandukanye. Uko zikosa ryo kuvuga ngo nzobana neza n'aba bantu nibaba bari mu idini canke mu ishengero jewe ndimwo, aho ba wirengagije ca kintu c'ubudasa. Imbere yo kubana neza n'abantu ubanza kubakira uko nyene bameze, ivyo udashima, ivyo ushima, hari ivyo udashobora guhindura, ivyo udashima urashobora kubahanura. Mugabo no kumuhanura ubanza kumwakira uko nyene asa. Nimba ari umuyisilamu banza umwakire nk'umubanyi w'umuyisilamu. Nimba ari umuntu atana kimwe yizera canke ari muri bamwe babandwa, banza umwakire nk'umubanyi afise ukuntu ivyo gusenga no kwizera abikora. Mugabo uko kubikora mu buryo budasa n'ubwo wawe ntibitume wumva ko adashobora kumubanyi, ushobora kubana amahoro. Kenshi aho niho bipfira. Kutakira abantu uko bameze, tukumva umenga tuzobana neza ari uko babaye uko twebwe dushaka. Iyo ni kosa. Murakoze cyane. Mbega none nibiki byo kwisungwa kugira ngo umuntu avuge ko hari umubano mwiza? Icambere namaze kukivuga. Ikintu cambere cerekana ko hari umubano mwiza no kwakirana mu budasa. Iyo maze kubona abantu baretse kuba ico bari kugira ngo ntihari ingorane, abo wose umubano mwiza. Kuvuga ko abantu baba bankiwe uburenganzira bwo kuba ico bari. Aho
nta mubano mwiza ushoboka n'umuntu atari we, haba habayeho kumugira ukundi. Umubano mwiza rero ikintu ca mbere uherako ni ukwakirana mu budasa, uti wewe bitumeze kumwe mugabo uri umuntu, ndakwemera ndakwakira kandi turabana. Tukiri aho nyene ku cambere, hariho umuntu vy'ukuri ushobora gusanga bamwakiriye muri ubwo budasa, mugabo ku giti ciwe nawe ugasanga ni wa muntu nawe atariyakira, ugaca umengo aho hantu nta mubano mwiza wahabaye, mugabo bivuye kuri wa muntu nawe. Ego, muri ico gihe hoho babandi bakwipfuza umubano mwiza ko bo bari bamwakiriye muri bwa budasa, buca bifata gute? Iyo bishitse umuntu akaba ari we binanira kwiyakira, ico biza gutera nk'ingorane nuko biza kumugora ingene abana neza n'abandi, kuko ntaba ari we. Yego, aba ari ikindi kintu kinyuranye n'icane. Biba bikenewe yuko abo bantu nimba bashoboye kubona ingorane afise, biba bikenewe ko bamufasha, bakamufasha kugira ngo, kuko nabo nyene ntibashobora kubana neza n'umuntu atari we, naho bica bigoraniye. Kandi burya iyo umuntu birinze bimunanira kwiyakira icari, haba hari ikintu cabiteye. Kimwe mu bikunda kubitera nuko aba yarigeze kuba ahandi hantu batamwakira uko ari, agaca yiga kuba icabo bantu bashaka kwabo. Mu vy'ukuri iryo ni kosa rinini, kuko Imana ntiyihenze mu kurema umuntu kujyari. Nico gituma ari vyiza yuko umuntu abanza kakiba uko ari, bishitse bikamunanira ntiyiyakire kubera imvo kanaka, kugira ngo umubano mwiza ushoboke. Abo bantu barakwiye kumufasha gukosora iyo ngorane yamuteye kumera Ego, turabandanya rero. Mwari mumaze kutubwira ikintu kimwe kigaragaza ko canke co dushoboza kugira ngo umuntu amenye ko hari umubano mwiza. Ego, tumaze rero kwakirana mu budasa, hacakurikira ibindi bintu bibiri. Ica mbere ni ugukoreranira ibintu bigwiza itekane mu mitima y'abantu. Ukuntu Imana yaturemye turakeneranira. Naho umuntu yoba afise ibintu kanaka abantu bose bipfuza, nta muntu ashobora kubironka vyose. Kandi kubera dukeneranira, ntibikunda ko tubaho mu mahoro iyo tugumana uruhagarara ko banaka bava batugirira nabi. Ikintu rero ca mbere kiza n'umubano mwiza nuko abantu bakoreranira ivyiza. Ivyo rero bica bituma umuntu yumva atekanye mu mahoro, kuko atabaho yikeka, afise uruhagarara mu mutima. Gukoreranira ivyiza ni ikintu cagutse, mugabo Yesu yaradufashije kugisambura kugira ngo corohe. Ni ugukorera abantu bijya natwe twifuza ko abantu badukorera. Aho umuntu avyitwararitse kubikora gutyo, iri jambo iciza aza gusanga ryoroshe cane gutahura. Nibijya nawe ushima ko abantu bagukorera, bikorere abari hafi yawe. Ndabizanye nko mu kazi nk'akarorero, ariko ushika mu kazi ugasanga hari cuka kibi, uvuganye n'umwe ugasanga avuga n'ababandi, ukabona ko atamubano mwiza uhari. Kurya utipfuza ko bakurenganya mu kazi, nawe reka kurenganya abandi. Nimba hariho ibintu abo bakozi bemerewe, bibahe vyose atanumukuyemo. Kahajya bavuga ngo hariho nk'igihe cyo gufata ingendo z'akazi, nimba bose bavyemerewe, kirazira ko umuntu agenda kabiri abandi batarabironka. Kuko utanguye kwima abantu vya bindi wewe wipfuza, uri kurazana umubano mubi aho hantu. Kuri ba bantu none usanga umuntu yabakoreye ico ciza, mugabo bo babaho barantunga, ugasanga nta ciza kibava ko niko babita. Muri ico gihe hoho wa wundi yari afise intumbero yo kubana neza n'uwo muntu, yoca abigenza gute? Iyo ukoreye ivyiza umuntu ariko we ntagusubiza ivyiza, aho nta ngorane n'imwe bibaye, kuko n'ubundi ntidukora ivyiza turondera kubikorera. Hariho ingorane nabonye mu mico yacu, ngira ngo twebwe bijya bintu twita gukundana, hariho vyinshi muri vyo bitari vyo. Hariho ibintu dukora vyitwa urukundo, mugabo biravye neza umenga turabiba. Ndagukoreye iciza ntukinsubize, nca ndabireka. Ivyo vyerekana yuko mu vy'ukuri icari cansunikiye kubikora so kugukunda wewe, so kukugirira neza. Nabisunikiwe no kwikunda, vyavuye mu mutima wo kwikunda. Nararavye sanga kugira ngo ndonke ivyo ndagukeneye ko ntegeza kugira ico nkoze. Urukundo Imana idusaba, urukundo rugutuma gukora ibintu atakintu urondera. Nico gituma ukoreye ivyiza umuntu ntabigusubize, uciye ubihagarika, uba werekanye ko vy'ukuri udakundana, uba werekanye ko wikunda. Abantu ntibategereza kudukorera ivyiza tubakorera, nta tegeko rihari. Mugabo kandi ukutadukorera ivyiza kwabo ntikuduha uburenganzira
bwo kutumvira imana yacu yadutegetse gukorera ivyiza abantu babikora batabikora twebwe dufise itegeko ryo kubibakorera ntidukwiye kubihagarika yego ikintu conyene gishobora gutuma utabikora wowe wavuze ngo ukorera ivyiza umuntu mugabo ugasanga nta vyiza bimuva yego muri ico gihe nta kibaba gukoreye mugabo aho bigoreye ni igihe ukorera ikintu umuntu iciza akamusubiza ikibi yego urumva uca usanga gukora ico ciza uba umuciriye inzira yo kugukorera ikibi aho kugira ngo wikingire ushobora kuraba ingene ibintu bimwe mureka kubikora mugabo umuntu atakiba gusubiza igihe cose ushoboye kumukorera ivyiza bimukorera kubera iki umuntu ameze gutyo abagwaye kandi iyo ngwara ibishika kure kuko umuntu akomeye iyo akorewe iciza hariho akantu kamuzamwo nawe yumva akwiye kugira icyo akoze urinzwe n'umuntu ako kantu atakafise abagwayi kandi umuti w'abantu nk'abo ni ukubakorera ivyiza kugira aho bizoremera iyo ngwara agwaye bigakuraho ico kintu gituma nawe ataca akora ahubwo rero umuntu nk'uwo aba akeneye umuntu amukorera ivyiza cane kugeza ngo amufashe kunesha ico kintu kumbure bizomushikana ahantu yibaza ibibazo none uyu muntu bigenda gutewerwa meruko bishobotse ko habaho kubivuganako aba yamaze gushika mu nzira yo gukira rero Bibiliya iravuga ngo ikibi mukineshesha iciza iyo umuntu umukoreye iciza ntakigusubize ugaca uhagarika ubusinzwe kandi ubutsinzwe niyo ngeso yiwe yo kudakora ivyiza aho ntubukoze nk'umwana w'Imana ndazi ko bigoye bitoroshe mugabo kandi nico twahamagariye yego turaho nyene kugukoreranira ivyiza mu ntumbero yo kugira umubano mwiza hariho akarorero kamwe aho usanga umuntu avuga ngo dufatire nko ku bantu batunze ingendeshwa ugasanga umuntu agira ati jewe sinzongera kunguruza umuntu canke gufasha umuntu birakogwa mbere no mu bintu abantu baha abantu bamwe agira ati mfasha ngo ugasanga hariho imvugo bavuga ngo baranyivye none abantu n'abasuma canke ivyo nabahaye babikoresheje ibindi bintu none ubwo ba bantu bakorerwa ivyiza nabo ntibasubiza ivyiza sibo baca bononera abandi ugasanga barahungabanije wa mubano mwiza ego umubano mwiza ni ikintu kigoye ni ikintu kigoye kuko gifise ibintu byinshi bishobora kubihungabanya kimwe muri ivyo nico uvuze hariho igihe ukorera iciza umuntu agaca afatira kuri ico ciza umukoreye kugira ngo ukorere ikibi nako karero mutanze aho hariho abantu bafise imodoka canke bagendesha imodoka uzokumva bavuga ko bigeze kugirira neza umuntu baramwungurutsa acagenda bivye hariho n'abashobora kugufatira ko n'inkoho bashaka n'abasuma ugasanga kubaha lift wabahaye akaryo ko kugushikira kugira bakwibe iyo modoka murabizi mu minsi heze byaravuga ku mamoto umuntu baba barishe mugabo bafise umugambi wo kwiba iyo moto iyo rero abantu nk'abo bagwiriye abo baba bariko barakora ivyo vyiza haragera igihe mu mutima w'umuntu hariho akantu ko kwikingira iyo ugize ikintu ukabona gica gicira inzira ugomba kukugirira nabi ni nka kurya ahantu wigeze gukomorerwa n'inzoka igihe cose uhashitse umubiri urafise ukuntu uca ukwibutsa ahantu hariho ingorane rero birashobora gushika kubera umuntu yababaye ni nk'igikomere mu bisanzwe bafise ugasanga aciye yugara maze n'abari bakeneye gufashwa vy'ukuri baciye baburiramwo arico gituma jewe sinobahanura rwose guca babiheba vyose ahubwo nimba Imana yaguhaye ayo mahirwe yo kuba ushoboye kunguruza abantu nawe rondera ingene ivyo bintu bitosubira gushika narigeze kubihanura abantu kuri Twitter mu minsi iheze igitoro cari cabuze cane urumva usanga nyene bigoye kubona utashe n'imodoka uri nyene mu modoka uciye hajya muri kwiri urabona imirongo ingene ingana kumva nyene ko mu mutima hari ikintu kikwagiriza kubera habaye ibintu bimeze gutya basi notwara na babiri hanyuma ico gihe nabwira abantu nti ukabikora rero kubera nzi kuba barakomeretse uze gufata bijya bintu by'agaciro biri mu modoka ubanze ubishire muri kiya kibanza c'inyuma hanyuma uheze utwara abo bantu kandi ivyo nabivuga kuko nari nabikoze ndacajya ku mirongo ndahamagara abantu mbona bari barindiriye ariko sinzi rero ko ari kubera kimwe nyene wavuga ababikoze bagaca bagira ivyago baciye bahagarika abo bantu nabo baje bafise amakenga menga ngira ndabanyuruze yego nabo baje bafise ubwoba bisaba kubaganiriza kugira ngo nyere bumve ko kuko ngira ntibabimenyereye ko umuntu abasanga ku murongo ngo ababaze ko atabaja mu karere kanaka hanyuma bajane no kuvuga rero biraba
ariko si vyiza ko umuntu yoca yugara umutima burundu ahubwo no kwiyumvira ni gute nobikora mugabo izi ngorane zanshikiye ntizisubire kunshikira hari habo numvise bavuga ngo imbere yuko ntanga lift yego nzi ko mfise ibintu mu modoka nzobanza ndondera umugenzi aba yicaye hajya inyuma kugira ngo acagenda bindabira iyo ni strategie umuntu ashobora gukoresha yego kuburyo naho wohura n'ubufise umutima mubi biza kumugora ingene ashobora kukwiba ego muramaze kutuganirira ibitari bike mu ntambamyi zishobora gutuma hatabaho umubano mwiza ego nagira rero ngo mubwire abariko baratwumviriza none kugira ngo hakomezwe umubano mwiza ukomere umuntu yokora iki umubano mwiza nari navuze kwakira abantu nari navuze kubakorera ivyiza ikindi ni kutabakorera ibibi ni kijya ca kabiri ugihindukije hariho igihe utaba ushoboye gukorera ivyiza umuntu mugabo gerageza ntumukorere ikibi ufumureka kugira ico ukoze akumukorera ikibi hanyuma kugira ngo umubano mwiza rero ukomere hariho inzira nyamukuru zibiri canke zitatu dushobora gucamo inzira ya mbere ni ugushimira no gutera intege abantu bagaragaza umubano mwiza hariho igihe umuntu usanga acitse intege kubera abona unenga ivyo akora nta numwe amutahura bakamufata nk'akajuju ukamengana umuntu atagira ubwenge hariho abavuga ngo abantu bazokumarira ko ibintu ngo ubandanije umeruko ugasanga abantu bafise umutima mwiza umengana abantu batagira ubwenge ni byiza ko abantu batuma abantu baroranirwa mu kibano baterwa intege ivyabo bikavugwa bagashimirwa ku rundi ruhande abantu batera umubano mubi nabo barakwiye kubwirwa ko ivyo bintu bakora atari byo urabona nk'ubu bivanye n'ibihe igihugu kirimo hari igihe wumva amajambo avugwa ashobora gutera ubwoba abantu kanaka iyo bijya bivuzwe ntihagire uwamama bica bituma bajya babivuga bumva umenga nivyo hanyuma ugasanga ba bantu nabo bariko baravugwa nabi bariko baraterwa ubwoba babandanya babura amahoro muri bo ivyo nivyo bishobora gushika aho abantu bafata ingingo y'ukomoka bakava aho hantu kubera iki harabuze umuntu yamama ngo avuge ngo izo mvugo si nziza nimuzireke nimba mufise ivyo mupfa nimurondera abantu babumviriza ico cari ca kabiri hanyuma ica gatatu bica kiza kibifatira hamwe muri rusange mu miryango yacu burya niho tureregwa niho tumenyera iciza n'ikibi hanyuma tukaja mu mashure naho nyine tukahigira ibindi tukaja mu mashengero naho tukahigishirizwa ibindi hariho inzego ama institution afise ububasha bwo kudufasha kumenya inyifato ibereye no gukosora inyifato zitabereye aba bantu bafise ijambo rigira influence ku bantu baba abavyeyi baba abigisha bariko baraganiriza abana bigisha baba abarongozi b'abandi mu mashengero ni vyiza ko iri jambo ry'umubano mwiza barishira ku ingufu aha novuga ivyo twofatira ko ku muryango ivyo twofatira ko kw'ishure n'ivyo twofatira ko ku rusengero ariko reka mfate ku rusengero ijambo ry'Imana riradutegeka ngo tubane amahoro n'abantu bose bigenda gute aha rero tusha twicira urubanza bigenda gute ngo igihugu kigwije abakirisu came mu ruhagarara none iryo jambo twaramenye ko rituraba canke ntiritwerekeye ni gute iyo habaye amatora mu gihugu nk'akarorero umva hari n'abahunga igihugu ngo bazogaruka amatora yaheze ucubona ko hariho ubutumwa butariko buravugwa ubutumwa bwo kubana neza mu budasa bwacu n'ubudasa bwa politike burimo buryo kuganza kwa Yesu kuri hejuru y'ukuganza k'umugamba yego umukristo aganzwa na Kristo imbere yuko aganzwa n'ikindi kintu rero nimba hari abantu bari mu bikorwa vya politike b'abakirisu barakeneye kubwigwira ijambo ryo kubana neza n'abandi mu gihugu naho batoba basangira umugambwe ariko sabo gusa hariho n'amadini hariho aho usanga bankana bakanka bava muri iri shengero bakanka bava muri iri aha sinavuze ivy'ubwoko bijya vyose abarongozi b'amashengero barafise ubutumwa bwo gutanga kugira ngo bigishe abantu kubana mu mahoro ariko kandi no mu miryango ko hari igihe wowe nk'umupasitori uza kuvyigisha umwana yarereshejwe amacakubiri n'urwanko kuva akiri muto ugasanga n'ivyo uvuga ni nk'amazi ukubise kwibuye ntiyinjira ni vyiza ko n'abavyeyi nabo bigisha abana babo kuba abantu bazi kubana n'abandi ntibabarere mu buryo buzotuma bavamwo
intandaro z'amatati n'intambara n'ukwankana n'ukwinubana ahantu hose bazoba bari. Yego, murakoze cyane. Mwigeze kuvuga ngo ni byiza ko umuntu afise umubano mwiza ategwa intege, ariko ufise umubano mubi nawe akabwirwa ko umubano wiwe atari mwiza. Aha nyene rero niho nagize ikibazo, mbega hari aho bishika umuntu akitahura akamenya ko afise umubano mubi? Birashika cyane gose. Erega burya iyo umuntu ariko akora ibintu bitari vyo, hajya umutima wiwe uramubwira ko ariko akora ibintu bitari byo. Kandi biragoye gose ko umuntu agira umubano mubi ngo habure umuntu n'umwe amugayira ivyo bintu ariko aragira. Mu myaka yahera niho ububasha bw'abavyeyi ku bana bwari bukiri bunini. Niho abavyeyi bashobora kubwira umuhungu cyangwa umukobwa adashoboka bati wowe ukabandanya ivyo bintu turabuca mu muryango. Yego. Ariko n'imbere yuko bakubwira mu mutima umuntu arumva ko ariko agira ibintu bitari byo. Kenshi abantu babigira kubera hariho ababa babibatumye kandi baba baziga ikintu kanaka mu kubikora. Abavuga bati nimwakora uku bizogenda uku muzokuramo inyungu. Rero umuntu arashobora kwifata nk'uko umenga ntavyabona, mugabo burya Imana yaradushizemwo akantu, iyi conscience, akandi ka muntu, kandi akarakubwira kati naho uri kurabigira ibi bintu sivyo. Yego, mwigeze kuvuga ko mu mashengero hari hakwiye kuba uruhara rukomeye kugira ngo abantu bigishwe umubano mwiza. Ariko kandi hari n'ikindi mwacishijemo, muravuga ngo bigenda gute abasenga baba ari benshi ariko kandi nibibi biba ari byinshi kandi bihungabanya wa mubano. Nagira ngaruka hanyene, nibaza ko nimba ntihenze ushobora kuba uri umwe mu bantu bavugira Imana kandi cyane. Nagira rero nshinda kugarukana ku ico kibazo, none ko mumaze kubona ko ivyo bintu bihungabanya umubano ukaba mubi, mwebwe nk'umwe mu basanzwe bavugira Imana muri ko mukora iki canke mwakoze iki canke mugejeje kugira ngo ahubwo wa mubano ureke gutosekara ube mwiza? Nishuye ikibazo asanga nikwegeye ariko ni ikibazo ciza, kuko sinavyiza yuko tuza ngaha kuvuga ibintu tubwira abandi kuko umenga ntibitwerekeye. Birakenewe ko ivyo tuvuga natwe tuba dufise ico turiko turakora. Hanyuma ku ruhande rwanje ico gikorwa co kwamama no kwigisha no kwereka ikibereye n'ikitabereye ndakimazemo imyaka myinshi. Yego. Jewe ivyo ndakunda kubivugira ku mbuga hwaniro, bijya bita ama media sociaux, ngatanga inyigisho ngufi mugabo ziba zifise ikintu kanaka zitumbereye kuvuga. Kandi kimwe muri ivyo ni ukwakira abantu mu budasa no kubemera uko bameze, uko Imana yabaremye, ntitubakorera ibintu bibi tubaziza icyo bari. Nibaza no muri iyi ndwi hariho ivyo nanditse kuri Facebook muri iyo ntumbero nyene kugira ngo ngerageze kwamama. Mu kuvuga ndagerageza kubikora, ariko ikintu nabonye, ikintu maze kubona, yego, iki kintu turiko turavuga cyo kugira umubano mubi ni ikigirwamana cubashwe, gisengwa, gihabwa agaciro kanini cyane mu mico yacu. Nibaza ko rimwe na rimwe n'ivyo Yesu atubwira tudashobora kuvyumva kubera amatwi yacu yamaze kuzuramwo ivyo bintu. Ndabibona bituruka muri kahise ingene abantu barezwe ivyo bakuriyemwo. Hariho ibintu urabona tuvuga ngo Yesu ngo n'umwami w'amahoro. Yego. Mugabo biradusiga kumva ko ivyo bisigura ko nk'abigishwa biwe dutegereza kuba abanyamahoro. Twebwe twumva umenga ahubwo umenga turabo pa Pilato, umenga turabigishwa ba Pilato. Niwe yari afise intwaro y'igikenye, amahoro aturuka ku nkota, n'umwami w'intambara. Kubera ukuntu vyatwinjiyemo cyane biciye muri kahise kacu, ni igikorwa kizofata igihe. Kumbure hariho n'abantu ngira ngo bazorinda bava kuri iyi si bakigwana nico kigirwamana citwa amahane, intambara, amacakubiri, inzigo, kuko bimwe muri ivyo bituruka mu bikomere abantu bagenda. Nico gituma rero naho navuze ngo ishengero rikwiriye, ndazi ko hari ababikora kumbure mu bihe kanaka bivanye nuko akarere kaba kameze, ariko si ikintu kizohera vuba cyane kubera gifise imizi miremire cyane. Yego. Murakoze cyane. Hari akandi karorero kamwe mfise
naho ntari uwa kera rwose mpora numva bavuga ko higeze kuba hariho ibihe sinzi ko byari byiza canke ngira ngo muraza kudufasha aho usanga umurundi ngo ahageze hose yararamutsa agahabwa indaro akaryama ahageze bakamugaburira kandi nibaza ko woba wari umubano mwiza babifata nk'umubano mwiza mbega none nka mwebwe mugerageje gukurikirana uwo muco mwavuze ko ari umuco ukomeye mwanavuze ko mbere ni ikigirwamana abantu kugira kizotuve ko bigoye dufatiye kuri ako karorero ibintu byo bavyapfiriye hehe aha tuja muri kahise ahantu hambere ibintu vyononekariye ni mu myaka y'igihumbi n'amajana 1930 igihe ababirigi bigisha abarundi ico bari baraduhinduje uko twitahura nk'abarundi baca batwigisha ico turi mugabo tutari baduhaye une identité tordue no kuvuga akaranga kacu baragahize kiriya gihe gituma abarundi barakirana no kubera batidondora mu moko bidondora mu miryango yego ubwoko bw'umuntu ntibwari ico buri uyu munsi cari ikintu washaka umuntu ashobora no kuvamo akaja mu bundi mugabo abazungu baca baraza baca bigisha akaranga gafatiye ku bwoko no kuvuga baragabanya ingufu kakaranga gafatiye ku muryango kandi ubwo bwoko babuhinda isiguro yego uravye ibitabo vyanditswe ico gihe basigura abahutu abatutsi n'abatwa urabona ko bashiramwe akantu ko kwankana ko kutemerana ko kutakirana yego bamwe bakitwa ko atari abarundi mu vy'ukuri ari abantu baje bava ahandi hantu kugira ngo barabe ingene abandi batobakira nk'abarundi bene wabo basangiye gupfa no gukira byaje muri vuga ngo turi bene mugabo umwe riveho yego abandi nabo bakabavuga neza mugabo bagaca bashiramwo n'ibintu bibi kuri bo gutyo wowe ndakubonye numvise kuri muri uyu mugwi nce mba ndakwishiramwo nabi kubera bya bindi bavuze kuri uwo mugwi wewe uvamwo ntaranamenya uwo uri bica bituma rero habaho kurojetana no kuvuga kutakirana mu mitwe bica biza kononekara rero na politike zaciye zikoreshwa mu nyuma yo kwikukira bica bijamwo ubwicanyi kwangazanya gusahurwa gutakaza ubutunzi bica rero bija mu bikomere ivyo rero bica bituma uyu munsi turetse no kukwakira usavye indaro no kugira umuntu atahura ico uvuze abanza kuraba uwuri ni kuvuga ntiyumviriza icyo uvuze arakuraba arabuwuri cyangwa kibaza abivuze kubera iki ni ukuvuga baradushizemo agatima ka méfiance kari ku rugezo rwo hejuru cyane ivyo bikomere rero bica biraza bivyonona kurusha ivyo rero biri mu vyatumye wa muco mwiza wo guhana indaro utakaza ingufu uko hariho igihe murabizi mu bihe vyarenganye bivanye nuko witwa hariho igihe akarere kanaka ugaciyemo atani indaro usavye uriko urarengana gusa wabupfuye yego cyo wibaza rero ugiye gusaba indaro ho ivyaca bigushikira rero nuko vyagenze cyo gituma navuze ko ari ibintu bifise imizi miremire biza vyuririra ku bikomere abantu bagendana ibikomere biterwa n'ibintu abantu bakorewe canke bakoze canke bumvise babwiwe n'abavyeyi canke n'abandi babegera murakoze kutubwira uko vyagenze turakengurukiye Claudine Nibitanga hamwe n'umutumire wacu Pasteur Asher Niyizigiye batuganiririye niziye neza yuko wungutse ibitari bike ikiganiro kizobandanya ufite ikibazo cyo kunganira telefone 71 amajana 24 ijana na 197 canke 39 amajana 499 amajana 619 urashobora kudusanga naho dukorera nimero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard inimero 27 mugire ibihe vyiza naho bitaha niwe mwami w'amahoro niwe ahora rumwisigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199
iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57 tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.